Bavukanye turageze ku ntambwe ihambaye rwa rugendo twatangura ku munsi w'iminyota muri urugendo rw'ikarema, urugendo rwaduteguriye kandi rudutegurira guhimbazanya ukwemera amabanga y'icungurwa ryacu. Ku munsi nk'ubu duhimbaza kuri uno mugoroba n'ejo ku munsi w'ibisandasanda, twinjirana na Yezu Yeruzalemu maze tukamwumviriza, tukamukurikira, tukamusenga, gutyo tukagira rwacu ibizorangukiraho mu vy'icungurwa ryacu. Inkuru nziza ya Matayo dusoma iratwereka ko ibiba vyose birangura ivyari vyarabuwe. Dufashe nk'uturorero dukeyi mu vyo Matayo yandika, iyo yanditse ko Yezu ari umwana w'Imana yaje ngo aducungure akaba wa Emmanuel, avyandika mu gabane ca mbere guhera ku karongo ka 21, aba ariko aravuga aratwereka yuko birangura ivyari vyaravuzwe n'umuhanuzi Izaya mu gabane c'indwi akarongo ka 14. Iyo atwandikiye ko Yezu yahungiye mu Misiri mu kigabane ca kabiri akarongo ka 13 gushika ka 15, aba ariko aratwereka ko ivyo vyari vyaramaze kuburwa n'umuhanuzi Hozea mu gabane ca 11, maze uko guhungira mu Misiri ukaba ukurangura iryari ryaravumerewe n'Imana iciye ku bahanuzi n'ibindi rero. Mu nkuru nziza rero tuzirikana ku munsi w'ibisandasanda muri uwo mwaka aho tuzirikana inkuru nziza ya Matayo, aratwereka rero ko ibiba vyose atari ibintu vy'ivyaduka vya giturumbuka, vyose biri mu mugambi w'Imana. Aratwereka ko umusuku w'Imana nk'uko ivyanditswe vyeranda bibivuga ari wa wundi yarungikiwe abiwe ntibamwakira kandi ari waje kubakiza, akatwereka ivyo umusaserdoti mukuru avuga ko arangura ivyanditswe n'ibindi vyose bitari bike. Muri ivyo vyose rero umwanditsi w'injiri Matayo aratwereka yuko ibiba mu buzima bwa Yezu co kimwe n'ibiba mu buzima bwacu bw'abakristu, kuko natwe twavukanishijwe na Yezu Kristu kw'ibatisimu twaronse ku buzima bw'Imana twakira mu masakaramentu. Aratwereka ko ivyo vyose bifise insiguro, ata kintu gipfa kuba iyo tubirabishije amaso y'ukwemera duheza tukabona ko Imana ifise ico imaze mu buzima bwacu. Uwo kumviriza ukubabara kwa Yezu akagenda babaye gusa mugo ntagire ico bihindura, yoba yibagiye ko kuja gusenga nko ku munsi w'ibisandasanda bidufasha gukoresha ukwemera kwacu mu buzima bwacu bwa misi yose, maze ibidushikira n'ivyo bishikira n'abandi twebwe tukabirabisha amaso y'ukwemera. Gutyo nk'uko Matayo abidufasha tukabona ko ari umugambi w'Imana uranguka, gutyo natwe tukagerageza guhuza ivyo dukora n'ishaka ry'Imana. Mu buzima bwacu bw'abakristo bavukanye, ibintu vyose ntivyama bigororotse, ariko tubirabije amaso y'ukwemera hariho uwundi muco turonka abandi badashobora kuronka. Mpora numva abantu bavuga ngo je sinzoja gusenga ku munsi w'Imana kuko ngo n'abagendeye ngo ntaco bandusha. Nibaza ko ari kwihenda cane, kuko umuntu asanzwe yemera muraba muri bimwe ariko ntimubibemwo kumwe, muraba muri bimwe ariko ntimubirabisha amaso amwe. Gutyo kubera afise umuco w'ijambo ry'Imana bikagenda biramufasha kubibamwo neza. Ni ryo tandukaniro. None natwe uyu munsi kuri uwo munsi w'Imana w'ibisandasanda, ni gute twobaho neza ubuzima bwacu bwa misi yose turabishije amaso y'ukwemera, maze tukabona urutoke rw'Imana mu buzima bwacu bwa misi yose uko tubayeho mu bidushikira, vyaba ibimeze neza canke ibimeze nabi. Tubirabe duciye no ku rupfu rwa Yezu, kuko nibwo ari ntimatima y'injiri twumva uyu munsi y'ukubabara k'umukama wacu Yezu Kristu. Nk'uko Luka avyandika, Matayo nawe nyene arakurikira ibitari bike mu vyo Mariko yanditse, akatwereka ko ibigize iyi nkuru nziza dusoma ku munsi w'ibisandasanda atari ibintu vy'ivyaduka. Nk'akarorero Mariko aravuga yuko, Mariko mweranda umwanditsi w'injiri aravuga yuko igihe Yezu yapfa isi yakwiwe n'umukorane guhera
guhera isaha 6 gushika isaha 9 abivuga mu gabane ca 15. Ibyo bikatwereka ko wari umunsi w'umukama nk'uko umuhanuzi Yoweri abivuga mu gabane ca 2 karongo ka 10 na ka 11. Akongera ko yuko igihe Yezu yapfa ca gitambara cakinga aho abasaseredoti bahereza inkuka catabutse mu gabane ca 15 karongo ka 38. Tumenye yuko ingoro y'i Yeruzalemu cari ikintu gihambaye yerekana ko Imana iri hagati y'igihugu mu gihugu cayo. Iyo rido rero ico gitambara gitabuka cerekana yuko ibintu bihindutse, yuko hari ikintu kidasanzwe kibaye. Ico no kwita bariyeri, urubibe rwahora rutandukanya abantu n'abandi rurahavuye, bose barashobora gushikira Imana, umwe wese arashobora kumva ijwi ry'Imana atarinze gutuma uwundi. Ibi ndiko ndavuga ntihagire uwo bitangaza, kuko hariho mugabo n'abantu babiraba nabi, babivuga nabi bakavuga bati bere nta musaseredoti, nta mumenyeshamana, nta mupasitori, nta muntu akiduserukira. Ntibiri kuri urwo rugero. Icari kirindiriwe muri Yezu Kristo nuko Imana yigira umuntu twese ikatwegera, igatambuka ikagendana natwe mu buzima bwacu bwa minsi yose. Ico gitambara gitabutse kivuga tuti mwese nimwegere, kuko Yezu ni Emmanuel, ni Imana mu bantu, ni Imana hagati yacu. Matayo araheza aragasubiramwo bimwe mu bitari bike mu byo Mariko na Luka bavuga, mugabo akongera ko kandi kantu kadasanzwe. Nk'akarorero arongera ko kwisi yanyiganyiza, amabuye agasadagurika, imva zikuguruka, abantu bagatembera Yeruzalemu, abari barapfuye bagasubira kubabona. Mu mvugo bakoresha ico gihe dusanga no mu vyahishuriwe umutumwa Yohani, vyerekana ko Imana ije gucira urubanza isi. Gucira urubanza isi tuvuga mu vy'Imana ni ukwerekana aho ukuri kuri, maze natwe twaheza mvuge mu mvugo y'abubuti tukipanga, tukavuga tuti jewe ntumbereye aha ko nabimenye, nanje ntumbereye aha kuko nabonye aho ukuri kuri. Igihe Imana yaseruka mu gihugu cayo, nk'akarorero uko twisoma mu gitabo c'abacamanza ikigabane ca 5 ku murongo wa 4 gushika ku wa 5, isi yaranyiganyiza. Bisigura rero ko Imana iyigize ico iza gukora, hari ikintu gihinduka kiboneka. Nuko twama tutuguruye amaso ngo tubirabe neza. Ahandi hoho y'Imana ifise ico itubwira, ibimenyetso byose birashobora kubitubwira. Ariko kumuna bivuga mu ntango, ubufise ukwemera n'ubudafise ukwemera bararaba bimwe ariko ntibabone bimwe, mvuge ntibategere bimwe. Matayo yaratubwira ati rero mu kubabara kwa Yezu tubwirizwa kugurura amaso, tukabona ko ku by'ukuri ari urutoke rw'Imana mu buzima bwacu bwa minsi yose rutwugururiye imiryango kugira ngo ntagire umuntu aba acitinya. None tuvuge tuti none twebwe imbere y'ivyo bituraba kwiki Yezu apfuye? Dushobora kumera nk'abagiye kuraba isinema ibabaje, aho bica nk'abantu nk'akarorero, tukumva ko bitubabaje, mugabo bakaba abantu tutazi. Imbere tuba tuzi yuko ari bimwe bita iremeranya montage, tugahaza tukitahira umengo nta cabaye. Ariko muri iyi nkuru nziza twumviriza si uko bimeze. Nk'akarorero Yezu avuga ati genda kwa Ntuze mumubwire muti umukama ashaka harira Pasika. Kwa Ntuze none ni kwande? Iyo ijambo ry'Imana ritatubwiye izina ry'umuntu, riba rishaka kutubwira yuko uwo muntu ashobora kuba jewe, uwo muntu ashobora kuba wewe. Genda kwa Ntuze umumbwirire uti inzu nza kuriramwo Pasika twe n'abigisha banje iri hehe? Twiyumve rero, jewe niyumve ko umukama ashaka kurira Pasika iwanje, nawe wiyumve ko umukama ashaka kurira Pasika iwawe. Ntibibi bintu byabaye haheze imyaka 2000 irenga, ariko bibi bintu by'ubuzima bwacu bwa minsi yose, ibintu byo muri kubu. Umukama ati nshaka kurira Pasika kwa Ntuze, uwo Ntuze ni jewe, ni wewe. Ica kabiri nuko gatatu kose canke kane umukama avuga ati
urabivuze ni wewe ubyivugiye. Yezu ntaducira urubanza ariko araduhamagarira ico twita responsabilite, akavuga ati wewe nyene ubibona gute, ubivuze ko iki mu katabesha k'umutima wawe. Yabwiye Yuda ati niwe ubyivugiye, avuga ati mbega Mukama nije nza kukugura, ati niwe ubyivugiye. Araheza akabibwira kandi umusaseredoti mukuru mu Migabane ca 26 muravye akarongo ka 64 ati niwe ubivuze. Arabibwira na Pilato. Iryo rero kaba akajambo umuntu avuga ati none ko bwanje ni ibintu biraba abandi gusa canke na jewe nyene birandaba, ni wewe ubyivugiye. Murumva ko si ikintu c'abandi bantu naka na naka, oya ni ibintu binyerekeye. Abidusubiriramwo kenshi muri iyi nkuru nziza twumvise. Ikindi nohereza ko kugira mvuge bike ca gatatu nuko tubwirizwa kugaba mu bintu byose twubaka, ko iyo abantu bagiye hamwe igihe cyose bama ariko barubaka ibintu byiza. Uravye muri urubanza rwa Yezu rutamaze n'amasaha 28 kandi ari urubanza rw'agacamutwe, ko baramwishe niko urubanza rwaciwe, bunguruza abantu bose bamwe bakoma amashi ngo shika Yeruzalemu, ngo shika mwami wacu, ngo hanenahazwe uje ku izina ry'umukama. Abasaseredoti, abacamanza, abacura bufuni na buhora igihugu c'Imana bose barashira hamwe bagapfundika ijambo. Baratubwira ko akarorero abo kwa Herodi no kwa Pilato ntibacana uwaka, kuko bamwe bari baraba iby'ubuzima bw'igihugu, kuko mvuge nti Pilato yari nka buramatari aserukira umwami w'i Roma. Abasaseredoti bavuga ati abantu baje kuducafuriza igihugu, mugabo mu kwica Yezu bose barashize hamwe bamuhanahana kugira abantu bakina umupira, ariko bagashika ku kintu kimeze uko. Ni akaguhumu k'amatuvuniye, ko igihe cyose dushize hamwe tubwirizwa, tutashizemo ijambo ry'Imana turashobora gucurika imitwe hamwe, tugaheza tugakora ishano, tugakora ibara. Bisigura ko atajambo ry'Imana mu buzima bwacu bwa minsi yose dushobora kugira ngo kazima n'abandi bavyumva uko, tukajana n'abandi tugaheza tugahohotera nk'intungane z'Imana. None ubu munsi w'Imana ntube ikintu kiraba abandi cabaye kera, kibe ikintu kitwerekeye, kinyerekeye jewe, kikwerekeye nawe. Ngo umunsi umwe umumenyeshamana yabajije abanyeshure yigisha baheje kumviriza iri jambo ryo kubabara kwa Yezu, ati mbega mwebwe mubona muri bande, mushaka kuba bande muri abo bantu bose bagiye baravugwa? Abanyeshure nka bose bavuga bati jewe nshaka kuba Yohane Mweranda. Uwundi ati abakobwa ngira ngo dushaka kuba nk'abajya abagore beza bakurikiye Yezu. Navuga ntabo bana baraharashe, kuko twebwe usanga tuba umwe n'ubundi muri aba bantu bose bavugwa. Uturorero, hari igihe tuba Yuda iyo tugurije umukama ku tuntu tw'imirerera, utuntu abantu baduhendesheje ngo bamuhaye amafaranga 30, ariko natwe hari igihe twihakana umukama ku tuntu dusanzwe duto. Turashobora kuba nka Petero Mweranda, turi mu nzu rutaragera nakuvuga ati nuko gupfira no gupfira, twagera hanze tukapfunderezwa n'utuntu duto. Ugasanga mu nzu canke mu buzima bwa minsi yose mu vyoroshe turabakiriso, ariko tugeze hanze tugatinya, tukamera nka Petero tukihakana uwo tuzi. Ni kangahe abakiriso batubahuka no kugira urumenyetso rw'umusaraba bagiye muri resitora canke utwo bafunguriraho abantu babona, ngo mbega rimwe abantu babona ndiko ndasenga vyogenda gute? Hari igihe tuba nka Pilato, iyo kubw'ivyubahiro, kubw'umushahara, kubw'ibi canke biriya, duciye hirya y'ukuri tugakaraba, ngo ndakaravye naho nabonye ko ataco uwo muntu azira, mugabo ntako nindi bubigire, reka nkizigufa. Hari igihe tuba nka Herode, igihe tudashoboye kubona ico abantu bakeneye mu buzima bwacu bwa minsi yose. Hari igihe n'imigisha idusekera tukaba nk'aba bagore beranda,
canke tukaba nka Simoni w'i Sirene, iyo hari uwo dufashije mu buzima bwiwe bwa misi yose bimugoye, gutyo tugaheza tugakurikira Yezu. None bw'abavukanyi, uravye ubuzima bwawe bwa misi yose, nk'ubu uravye ukuntu iyi Karema wayigenjeje, wabaye nde muri abo? Ntawe wabaye umwe canke uwundi. Kuri uwo munsi w'ibisandasanda twese duhaguruke dukurikire Yezu, tumwumvirize, tumusenge nk'umukiza wacu, tumusenge nk'Imana hagati yacu, kuko ni Imana yaje kugurura ibihe bishasha, nkuko tubisoma mu kigabane ca mbere umurongo wa 2 mw'ikete ryandikiwe abahebureyi. Muri iyi minsi ya nyuma Imana yatwimenyeje muri Yezu Kristo. Urupfu n'izuka vyiwe rero nivyo shingiro ry'ubuzima bwacu, nivyo shingiro ry'ukwemera kwacu, nivyo biduha no gusoma tugategera ibiba mu buzima bwacu bwa misi yose. Ndabifurije rero urugendo rwiza muri indwi nyeranda, mukurikira umukama, dukurikira umukama. Mbaye ndabipfuriza no guhimbaza neza n'umutima w'ukwemera amabanga ya Pasika duhimbaza ku wa 4 mweranda, ku wa 5 no mu giteramo ca Pasika co ku wa 6. Pasika nziza mwese, murakoze.